Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi cyane cyane tukaza kugaruka ko yariko aravugwa mu gisata ca politike. Nubwo muri uyu mwaka hari amatora ndetse no ku munsi w'ejo amatora akazotangura ngaha mu gihugu c'u Burundi, biravugwa yuko mu mugambwe CNDD-FDD ibintu bitoroshe na gato yo gushika kuri uyu mwanya. Ikibazo conyene gihambaye kiri mu mugambwe ni ukumenya uruhande ruzoba rukomeye hagati inyuma y'aya matora hagati y'abo kwandayishimiye ndetse n'abo kwandikuriyo ari nawe ahagarariye abo mwiraga irya nkuru nziza. Ngo ni naho rero bikenewe gukurikirana amasanamu abiri azoba yaranze aya matora ariyo Angelina ndetse na Gervase Ndirakobuca. Biravugwa yuko amatora yimirije ari inkinamico. Umugambwe ugira kabiri mu gihugu ntiwemerewe kwitoza. Umugwiseni ntiwizewe na gatoyi. Nta nderetse zigenga vy'ukuri zizoyakurikirana iterabwo mu banyagihugu rirarenze. CNDD-FDD kandi nayo ngizokwiye amajwi uko ishaka. Mu ncamake nta matora ariho. Umurundi siwe azitiramwo abamuserukira ahubwo CNDD-FDD ngo nizishiriraho abayiserukira. Nkuko natanguye mbivuga mu mugambwe CNDD-FDD n'ubundi gusekana ko kuracahari nyuma yo gushengera kwa president Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2020 arengeye mu bunyona gapfungo mu mwaka w'ibihumbi 2023 Gervase Ndirakobuca agashirwa mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere ariko nawe ntahabwe ivyo amabanga yiwe abamutegurira vyose ahubwo bikavuga yuko wari umushikiranganje wa mbere nyakuri yarangije ndashimiye Reverano Ndikuriyo bagashaka kumukura mu kibanza c'umukuru w'umugambwe ariko bikanka bikananirana ese koko nibiki bizoba muri aya matora. Ni byinshi tugiye kugaruka ko gusa igari kandi nuko Gervase Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yamaze gushikanwa ku rutonde rw'abazitoza mu mugwi w'abashinga amateka. Ntibikiribanga gushika kuri uno mwanya Gervase Ndirakobuca azitoza mu kibanza c'umukenguza amateka mu ntara ya Bujumbura ku izina rya CNDD-FDD. Ni mu gihe mu ntara ya Gitega naho Generose Ngendanganya nawe aza kwisonga. Bose ukari babiri bari barashizwe mu zabukuru ataragera muri kuno kwezi bahora ari ntwazangabo zo mu rwego rwa generali mu gipolisi. Ikiboneka cyo muri izi ngingo nuko naho abo mu nzego z'umutekano batarekuriye kuja mu migambwe abahoze bagwana muri CNDD-FDD bo baguma bari mu mugambwe. Ubundi ntivyotahurika ko umuntu ava mu nzego akaca aja guserukira umugambwe ubwo nyene ese yo basavye kuwinjiramwo ryari ubwo ivyo birarekuriye ku bahoze bagwana muri FABU no mu yindi mihari. Ni ikibazo benshi bariko baribaza. Ibiriko biravugwa kandi nuko ngo Gervase Ndirakobuca aramutse agiye mu mugwi w'abashinga amateka harizo president Ndayishimiye yo bayungutse ndetse na Gervase Ndirakobuca nawe akaba afise ibindi yungutse. Mu nkuru zagiye ziravugwa haravuzwe ko bishoboka rwose ko bamwemereye gucaja mu nama nkenguza amateka ariko benshi bari barindiriye ko intonde z'abitoza zija hanze kugira bavyemeze. Gusa zaragiye habona mu minsi 5 iheze bikaba byaragaragaye ko Generose ndetse na Gervase Ndirakobuca bari kuri izo ntonde. Muti rero President Evariste Ndayishimiye azoba yungutse iki? Icambere arakuye Gervase Ndirakobuca mu nzego z'umutekano aho yatinya ko yohava yazikoresha bishitse akamugwanya. Icya kabiri President Ndayishimiye yungutse aramukuye muri leta aho yamubona nk'umukeba mucunze. Ikigira gatatu amuhaye ikibanza kitabangamira intebe y'umukuru w'igihugu kandi amwigijeyo mu buryo budatera induru. Ku ruhande rwa Gervase Ndirakobuca nawe ngo hariyo inyungu zitatu nyene. Icambere abiwe baremeza ko yarakeneye kuruhuka umubano wabe na President Ndayishimiye ntiwari woroshe namba. Ikigira kabiri aragiye atamara amajwi nka bunyoni ndetse ikigira gatatu avuye muri leta kundwa kurusha umukuru w'igihugu mbere ni benshi batanatinya kuvuga ko ari we abereye kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2027 agiye mu kibanza atana kimwe azobabazwa ahubwo nigwe azohora baza abari muri leta niyagikoresha neza ngazokundwa n'abanyagihugu kurusha uko biri muri kino gihe. Ngibi ivya Gervase Ndirakobuca gusa nanone kandi reka tugaruke kuri ya nkuru ivuga yuko Gervase Ndirakobuca ari umwe mu bagumya banga bakunzwe cyane muri kino gihe yoba nabo ku ruhande rwa President Ndayishimiye.
inyuma y'indwi zike cyane ashyizwe mu zabukuru ataragera, Lieutenant General Gervas Ndirakobuca ubu yambaye umwambaro wa CNDD-FDD. Intonde zaragiye ahabona ko agomba kwitoza mu bakenguza amateka. Hari imbere yaho gato hari n'abakekaga ko ashobora kuba umukuru w'inama nkenguza amateka. Gusa igiharo cyane Ndayishimiye ni kimwe kwigizaho muke bakomeye mu bwenge bwinshi atamumaramaje. Gervais Ndirakobuca niwe mugumyabanga akundwa cyane muri kino gihe mu banywanyi ba CNDD-FDD, ndetse ni benshi badatinya kuvuga ko ari wabereye kuba umukuru w'igihugu mu kibanza cya Ndayishimiye. Benshi bafatira ku majambo menshi ya Ndayishimiye avuga, bakarindira ingiro bakabura. Birazwi ko hari vyinshi Ndayishimiye na Ndirakobuca batabona kumwe, na cyane cyane ikibazo c'igitoro cyabaye akananira abahinga. Gervais Ndirakobuca yarerekanye inzira vyari gucamwe igitoro kikaboneka, ariko iyo nzira yaca ibangamira inyungu za Ndayishimiye. Abarundi bari gukora Ndayishimiye yari guhomba. Hako ari wahomba rero, Ndayishimiye yahisemwe amarira y'abarundi bose. Aho niho havuye urwanko, umushikiranganje wa mbere arakwa ijambo asigara ari igikanganyoni. Ngo biragoye ko Ndirakobuca yo kwerekana icyo amaze nk'umushikiranganje wa mbere, ariko niwe akundwa. Benshi bafata ko yabohewe amaboko imugongo. Hari benshi kandi muri CNDD-FDD bakunda imvugo idaca ku ruhande akoresha yaramutse avuga. Bamwe bamwipfuriza ko ari we yohabwa kurongora umugambwe CNDD-FDD akanitoza mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'ibihumbi 2027. Ndayishimiye ngo yaramuka amuhaye gutwara inama nkenguza amateka aharura inyungu zibiri. Ku ruhande rumwe aramukuye burundu mu bashobora guha amategeko ingabo. Ubu Ndirakobuca nta kudeta yoshobora gukora. Utwara inama nkenguza amateka aragira icubahiro, ariko nta nguvu abafise yo kubangamira umukuru w'igihugu. Ubu kandi ngo abakenguza amateka kazoba kagwi gato cyane kubera intara zigabanutse. Birazwi ko Gervais Ndirakobuca na Reverano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, nawe bashatse gukura muri iki kibanza gusa bikananirana ari akadasohoka. Kuva Ndikuriyo ahazwe guhitanwa n'indwara itangaje, Ndayishimiye aguma acunze cyane ico abo bagabo babiri bategura kumukorera. Buke rero agenda arabaka inguvu. Ese bo nabo bazoshobora kwivyukiranya? Nabo nyene ngo baracafise inguvu. Umukenyezi wa mbere w'umukuru w'igihugu adatinya kwerekana ko akeneye ubutegetsi. Nkuko benshi babitangaza, ngo nta mupfasoni w'umukuru w'igihugu yari bwigeragira uruhara rukomeye mu Burundi nka Angelina Ndayishimiye. Niwe wenyene yerekanye ingene ahahamiye ivyubahiro, ubutegetsi n'ubutunzi. Nta wundi mu babaye abapfasoni batwaye Burundi yigeze akoregwa itegeko rimuha ibiro vyiwe mu bisata bigize ibiro vy'umukuru w'igihugu. Angelina Ndayishimiye ntatinya ko na gato kwerekana ingene akunda ibintu bizimvye. Ku munsi umwe arambara ibintu bici miliyoni ziri hagati y'ijana n'amajana 200. Bukeye agahindura uko nyene ntihagire ico bimubwira mu gihugu cugarijwe n'ubukene. Ngo n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu kandi aha amategeko abashikiranganje bigakunda, ku buryo abashikiranganje ba mbere Bunyoni na Ndirakobuca bose vyabananiye ingene bamugenza. Niwe wenyene avuga ko ashobora guhindura mu ijoro ingingo ziba zaraye zipfunditswe n'abatwara igihugu. Niwe mukenyezi w'umukuru w'igihugu mu Burundi avuga ko ashobora gutanga amategeko ku bakozi bo mwiperereza ng'ico ashatse cose kiraba. Niwe mukenyezi w'umukuru w'igihugu mu Burundi amaze kuvuga ko yubahutse gutabura dekret yasimwe n'umukuru w'igihugu. Hari imigambi yakozwe na leta ahindukizana cyane iyifise imfashanyo zikomeye ziva hanze akayigira iyo mwishiramwe giwe canke ikaja mu biriwe. Ninde yo muvuguruza? Muri aya matora kandi Angelina Ndayishimiye arafata ijambo mu myamamazo nk'uko aboneka ku mafoto atandukanye. Umusaza we atana kimwe azwimwe muri politike, nyuma y'amatora azoba ari umushinga amateka. Angelina Ndayishimiye kandi ntatinya gushira imbere umuryango wiwe kurusha nuko mugabo abikora. Nkuko benshi babitangaza, Angelina Ndayishimiye ngo yoba azogeraho wenyene yubaka gufata icicaro ca politike nkuko bamwe n'abandi babikeka. Yoba azubaka kurondera gutwara umugambwe CNDD-FDD. Ese yoba nawe afise intumbero yo kuzoba umukuru w'igihugu nyuma y'umugabo wiwe? Hari benshi bamugereranya ngo n'umupfasoni wa Robert Mugabe yahoze atwara Zimbabwe, Grace Mugabe. Bari barataziye Grace Gucci kubera gukunda imyambaro izimvye na cyane iza Gucci. Grace Gucci yahavuye ageraho ahangana n'abahoze basangiye urugamba n'umugabo wiwe, arondera gutwara igihugu birangira akwegera Robert Mugabe. Imyambaro ya Gucci n'ubundi wo mu Burundi ngo barayihuriye ko cyane. Nawe yoba ngo azubakwa guhangana icese n'ibindi bihanganga vyo muri CNDD-FDD.
Ngico bikoze Angelina Ndayishimiye niwe muntu ashoboye guhuza abanywanyi ba CNDD-FDD n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kwiyamiriza amwe mu mabi akorwa n'intwaro ya Ndayishimiye. Gervais canke Angelina ninde azobandanya mu rugendo kugeza kure. Gervais Nderakobuca umugabo yahoze ajugumiza igihugu nkanda kugarika yoba azomwikuruka muri garage canke agiye kwitegurira ibikomeye. Ese kandi Angelina Ndayishimiye umukenyezi ataca atinya yoba yiteguriye ikibanza gikomeye muri politike. Ngumwanya niwo nyishu nkuko benshi mu bakurikiranira hafi vya politike bobo babitangaza cyane cyane barabiye kungene amatora yo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 apanze ndetse n'igishobora kuba mu nzego z'umugambwe CNDD-FDD mu gihe hoba hagize ikitagenda neza mu matora yo muri uyu mwaka nkuko boba ngo barabipanze. Ni mugihe kandi ano makuru yacu tuyabandaniza ku bindi biriko biravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu. Amatora yo kwigenekerezo ya gatanu ni ukuvuga ku munsi w'ejo ngo seni yankiye abamenyesha makuru badafise uruhusha rwayo gukurikirana amatora. Nkuko biriko biravugwa i Bujumbura mu gihe hasigaye umunsi umwe gusa kugira ngo amatora abashinga amateka nayo mu makomine abe, umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora wadugije ijwi nta mumenyesha makuru yemerewe gukurikirana ibikorwa vy'amatora atahawe uruhusha rutanzwe n'urwo rwego. Ikarata ya CNC ntigihagije. Ivyo vyatangajwe kuwa mbere w'iyindwi n'ujejwe kumenyesha amakuru muri Seni François Bizimana mu nama yagiranye n'abakuru b'imenyesha amakuru hamwe n'intumwa z'ubushikiranganje bwo gutumatumanako amakuru. Uburenganzira bwo kumenya burubahirizwa ariko Seni itegerezwa kumenya neza abo bamenyesha amakuru bariko barakurikirana amatora hamwe n'ico batumwe niko yatomoye. Yongeye gusigura ko na ikarata y'umwuga itangwa na CNC ifise ubukuru idatanga uburenganzira namwe bwo kwinjira ahabera amatora. Ikarata ya Seni niyo yizewe. Iyi ngingo iraba abamenyesha amakuru b'abarundi na mvamakungu kiretse abari mu runani rw'ibimenyesha amakuru bamaze kwemererwa. Akaba kandi ari impungenge ku banyamakuru bigenga. Abanyamakuru bigenga batari muri urwo runani barababajwe n'iyo ngingo, biyumvira ko igabanya cyane uburenganzira bwo kuronka amakuru. Iyo karata ya CNC ihakanywe ni nko kugira ngo barondere kwirukana abavuga ibidashigikiwe na leta. Bose ntibari muri urwo runani, niko bivugwa n'umumenyesha amakuru akorera Igitega. Ubundi akavuga ko ari urunani rugenzurwa. Umushikiranganje wo kumenyesha amakuru Leokadinda Cayisaba yahamagariye abamenyesha amakuru kwitwararika no kwigenza neza mu gihe cy'amatora. Nta mumenyesha amakuru n'umwe yemerewe guhungabanya ibikorwa vy'urunani rw'ibimenyesha amakuru. Umwuga n'umutekano bitegerezwa gushigwa imbere ya vyose, niko yashimangiye. Ibiboneka abamenyesha amakuru bazoja ku rubuga bazorungikwa na Seni mu gihe inganda nkuru zizokorera mu nyubakwa za leta. Radio na televiziyo vy'igihugu kumbonesha kure n'amaradiyo akazaho PPB ku binyamakuru vyandika n'ibikorera ku mbuga hwaniro. Ngariko iyo ndinganizo itera amakenga, abamenyesha amakuru benshi bariyamiriza icungerwa rikabije mbere bakabibonamwo ugucungerwa kwinyegeje. Gukorera mu nyubakwa za radio na televiziyo vy'igihugu niko kuba mu minwe ya leta. Uti tuzoba dufise ubwisanzure bungana gute, niko bivugwa n'umumenyesha amakuru yigenga. Kugara ivyo gukurikirana amakuru ku mugaragaro, Seni ivuga ko iriko irondera ko amatora akurikiranywa neza kandi mu mutekano, ariko abatari bake bariyamiriza ukuntu hashakwa ko amakuru agenzurwa n'abanyepolitike. Kwigenekerezo ya gatanu ruheshi izoba nk'ikibazo. Abamenyesha amakuru bemerewe bazoba bafise uburenganzira bwo kuvuga vy'ukuri canke bazogumizwa mu ntumbero yo gusubiramwo gusa ivyatangajwe na leta nk'uko benshi bariko baravyibaza muri kano kanya. Abandi nabo mu gihugu abamenyesha amakuru bamwe bapfungwa bakagirwa nabi canke bakankirwa gukora ivyo bategerezwa kubera ko bakoze umwuga wabo. Ayo mategeko mashasha azayongereza ubwoba no kureka amakuru amwe mu nganda z'ibinyamakuru nk'uko bitangazwa n'abantu batandukanye. Ni mu gihe kandi Agathon Rwasawe abona ko aya atari amatora. Ati aya si amatora, ni inkinamico ya CNDD-FDD. Niko Agathon Rwasawe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD asaba ko hoba inama nkuru y'igihugu kugira ngo ibara ntirigwe kubera akarwi. Sivyo gusa kandi kuko iyo nkuru ya Rwasayo nayo turacariko turayitohoza ko neza. Bamwe mu bamenyesha amakuru dufashanya bariko barayikora ko umwanya n'umwanya turaza kuyibageza ko.
mu ntara ya Kirundo we yakorewe amabi y'agahumbera munwa aricwa acibwa ibihimba acatabwa mu kiyaga urupfu rwabaje benshi muri ako karere. Kwigenekerezo ya kabiri ruheshi uyu mwaka umugabo yagirizwe ko atavyemezo ko yafashe ku nguvu mwigeme yarakubitiwe imbere y'indongozi aracibwa ibihimba yaratowe mu nkengera n'ikiyaga Cohoha. Amabi yakorewe Leonidas Ncamihigo ngo bwerekana ubugira kandi ubutungane bwo ku ruhande bwiganje mu mitumba imwe yo mu buraruko bw'u Burundi. Byose byatanguye ku munsi wa kabiri uheze ku isoko ya Rukuramigabo muri zone Cewe komine Kirundo. Leonidas w'imyaka hafi 50 yafashwe n'umugwi w'imbonera kuri rwaruka rwa CNDD-FDD rumwagiriza ko yafashe ku nguvu umukenyezi agendana ubumuga bwo mu mutwe. Ivyemezo ntavyari bihari, abamwagiriza bavuga ibihushane. Aho kumushikiriza abajejwe ubutungane imbonera kure zaciye zimujana ku nkengera y'ikiyaga Cohoha aho baciye batangura kumukubita cane. Iki cabaye kibabaje cane umukuru w'umutumba wa Rukuramigabo n'icegera ciwe baraho nyene kubwo babibonye, ariko nta na kimwe bakoze ngo batabare uyo mugabo yagirizwa n'imbonera kure. Ikiziga ciwe kandi cakataguwe amahano adasanzwe. Kuwa gatandatu igenekerezo ya 31 Rusama abarovyi babonye ikiziga c'umuntu giciye ibihimba kireremba ku mazi. Uwo mugabo yaciye amenyekana ubwo nyene Leonidas Ncamihigo. Vyari biteye ubwoba, ururimi rwiwe rwaraciwe, amaso yiwe aranokogwa, ibihimba vyirondoka biracagagurwa, ubukozi bw'ikibi butagira izina. Benshi bakaba bavuga ko muri iki gihe ari ikintu cyo kudahana guteye amakenga. Iryo bara ryerekanye ingorane ikomeye mu ntwaro, imigwi yegukira imigambwe iriko iraduza inguvu cane igasubirira ubutungane. Amwe mu mashiramwe kandi yibutsa ko ritari irya mbere ibintu nk'ivyo biba mu ntara ya Kirundo. Ikintu gikomeye cane nuko bene ibi vyama bikingirwa canke bigashigwa ku ruhande n'abategetsi. Kudahana ababikora vyamaze kuba ibisanzwe bivugwa n'umwe mu baharanira agateka kazina muntu akorera mu buraruko bw'igihugu. Ico abanyagihugu basaba amatohoza adahengamye, ibihano bikomeye kubagirizwa ivyaha hamwe no gusubira kwihweza neza uko ubushobozi bwo gucungera umutekano bwagiye mu minwe y'imigwi ifise inguvu za politike. Nyuma y'ivyo vyose rero ikibazo nyamukuru gisigaye ari kimwe, leta iracariho ngo ikingire amategeko mu gihugu. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko Umuhoza TV Imana iba hezagire.